navyuka mu gatondo nkasaza sanga impuzu zose ivyondo nuzuye urume, imvura ndiko ndadegedwa, baraye barakurimisha. baraye barandimisha. Ngira ndasohoka nsanga n'umuntu w'umuhungu. Arambaza none ni sawa? Tego ni sawa, urakomeye? Ego je ndakomeye, burya ngo je nipfuza ko wombera umugenzi, ngo kubera ngo je mbona ngo na mwene wanyu wameze neza. Kumbe rero wa mwene wacu hariya yaciye ashavura ararakara, yewe Gamerine we ibintu vyahabereye uwo munsi, Mana ntuhabwe icubahiro, warakoze warakoze warakoze. Ngo burya we nta muntu wowe yagukoreye ikintu uranka kumuharira. Ndabanza ndihagaraka ngo jewe nta muntu nase guha imbabazi. Hariho umuntu wowe wase guha imbabazi, kandi utamuhaye imbabazi iherezo ryavyo wowe uzobibona, uzoguma uri mu ntambara uko nyene ntizizigira zihera. Tugeze muri ico kindi cumba dusanga nyene hariyo abagabo, nsanga hariyo abagabo b'abasambanyi, nsanga hariyo abakobwa b'abasambanyi, nsanga hariyo abagore b'abasambanyi, umwe wese ngira ngo ku muntu yararongora abagore bashika barenga 300 cyangwa akarongorwa n'abagabo barenga 300 ku munsi ari umuntu umwe. Navyuka mu gatondo nkasaza sanga impuzu zose ivyondo nuzuye urume, imvura ndiko ndadegedwa, baraye barakurimisha. Baraye barandimisha. Bikagenda uko ubuzima ndabubamwo. Burya rero kangungura haciye haza muyo myaka haca haza umuhungu wo mu Mizirima. Haje uwo muhungu wo mu Mizirima ashaka ko uwo muhungu dukundana, kuko nari namaze kwisununura, akayobe kari kamaze kugaruka, umushatsi wari kurasubira nyine ku buryo bwawo. Ego uwo muhungu ndavuga ati oya je ntabwo nusha gukundana n'abamizirima, kuko abamizirima ndiko ndabumva kumenga bafise imico mibi. Ni kuvuga uwo muhungu aranyibohererako nanje ndamwankira. Maze kumwankira, kumbe nanje sinamenye ko nanje yansubize hehe, yashusho yanje yayisubize kuzimu. Mbona baje kuntora uko, baje kuntora basha banshoreye n'inkoni, ndagenda ngiye ndashikira hahandi, shikiye hahandi shangana ibya bikorwa nyene. Mugabo ico gihe nta misi namazeyo, naciye mvayo, naciye nesha nca ndavayo. Maze kuvayo ndagumaho, gumyaho ngenda ndikimuga ncumbagira nsubiza uku. Okay, mu myaka 20 ndiko ndakwiza imyaka 19 20 gucyo, wa muhungu ndimundi kandi arasubira arampamagara. Ampamagaye ndikuvuga naramwitavye. Uyo muhungu nawe yari uw'Ingozi? Yari uw'Ingozi nyene, mugo nitwava mu ikomine imwe kandi twari ku mutumba umwe. Ndikuvuga ndamwitavye, umuhungu arahaza nyene arishikana, kubavye arishikana. Uwo muhungu rero avuga ikintu yipfuza, aravuga nico ashaka gukora. Nanje kubera muri mutima nari namaze kubona ko uwo muhungu atari karashaka kumpa ubuzima bwo kwidegembya, ndavuga ati oya. Uwo muhungu ico yakoze yaciye andogesha. Amaze kundogesha, ico gihe haratse izuba, inkuba y'umuturagaro yagiye kugwa ahantu mvuye. Ahantu mvuye nariko ndaragira, ngira ngo ruguru murahumva umuntu ashoboye korora utuntu araragira ugucyo. Iyo nkuba iraza irampusha. Maze kumpusha rero, burya ngaho mu bisanzwe papa acagira imitima ibiri, acaraharika mama wanje, acazana uyundi mugore. Azanye uwundi mugore, hubwo zantambara zagumye zigwira, aho guhera zaguma zigwira. Ndanduruka rero ndaheba kw'ishuri kubera ibibazo n'intambara naciyemwo. Mama wanje mukeba wiwe acafata rero amuhuha umuti amutwara muri Tanzania. Yari ifise akana ko mu mugongo k'umwaka umwe. Mama ntiyadusezeye ngo agiye aha,
nta n'ikintu na kimwe yatubwiye kuko twabaye bwifatuku turamubwira ati none mama ugiye he ko utoye ivarizi ntiyatwishuye yagumye agenda bya bibazo noneho ndabura iyonja ndabura iyomva ngira kakana ngira abandi bana batoya nk'abarya ngira byose binkoranira ko niwe wari mukuru nije nari mukuru inzara ubukene ibipfuye nabi byose binkoranira ko ndabura iyonja na nyabana ndabura icyo ndabagaburira na nyamwana ndipfuza kumuta ndipfuza papa wanje ndamubona ngaho ariko nta kintu na kimwe yadufashe uwo mwanya tugiye kumutura ikibazo nta na kimwe yadufashe burya basha ariko ndabibamwo hari igihe twarara ubusa tukamara indwi yose atacyo dufunguye nimba abana boshobora kugenda bagatembera bakaronka ikijumpu hirya baca bakizana bakacotsa nimba nanje natsitaye nkatuzana tugateka mw'ico gihe rero kubera babona ndi mw'ivyo bibazo nta muntu yampa akazi nakisuka nta n'umuntu n'umwe ndahangayika ndabura iyonja ndabura n'iyomva aho rero mama nawe nyene yari sinzi ibibazo ariko aracamwo ntabyo ndiko ndabona burya rero ni kuvuga ico gihe basha ndagaruka nye kwitapi ya nyuma gushika ngiye no kurahura umuriro ku mubanyi batawumpa ngiye no kwitura ikibazo umuntu atanyumviriza ndavuga ati nrega basha nije ko mbona muka papa abayeho neza atagase igitenga arambara amavuta arambara rasi yakaronka none twoho bigenda gute gushika nimbura ati burya rero mwabana mwe nimuze tugende kwa nyokuru wacu tuje kurabaho ho basi kari yari ico gihe twakumye murongo turagenda no kwa nyokuru abyara mama dusanga nabo bari mu marira ndababwira ati burya rero je nimungabanya abana nukuri sifisi ico ndabagaburira ba bana barakunze baragumayo maze kugumayo haheze imisi baca baraza maze kuza ariko aho hose naguma ku mavi nsenga mvuga ati mana ese womfasha mama wanje akagaruka amarira yari yarandenze harageze igihe rero nkena nkena nd'umukobwa w'umwigeme w'amabere mbura udukamba mbiri two kwambara impuzu nambaye nza kuyimesura mw'ijoro nkayimanika ku rugi nkazovyuka ndayambara kandi naho nyina nayikubita mu mazi yonyene reka ndakwereke burya rero hariho uruzi bita Nyamuswaga iwacu ubwo ruzi naragiye isafari zimvuga ati jewe nukura aha hantu mbona umengo urupfu rwantebeje jewe ngomba niyahure nanje ngenda abana sinobashobora naragiye inshuro zibiri nifuka igitambara mu maso hajya nogiye ngo ndagiyemwo nkuku ahubwo nkaca numva ruzananye inguvu nyinshi n'umusumo mwinshi bigasavya nkako nitamwo nkaca nicara kuri ya nkengera y'uruzi nkabura n'umuntu n'umwe ibikere nivyo vyamena amaso gusa ibikere nivyo vyamena umutwe bikamena amaso nkabura ico nofata nkasubira inyuma maze gusubira inyuma kandi nabona zantambara n'ubundi kandi nkagwa ngaruka hahandi umunsi umwe rero ngenda kurira ku musozi muremure hariho iwacu umusozi uhari muremure narashe kuduga ndagenda ndurirako nyamusozi hari munsi y'igiti bita umurinzi sinzi ko mukizi ico giti ndubikayinda sizeri y'agatondo sizeri y'umugoroba niyo nari nkiri saa moya niyo nari nkiri saa mbiri niyo nari nkiri mpaka saa sita ndasubira ndataha ndahangayika uwumbonye wese akanjinyorera uwumbonye wese akanjinyorera uwundi mbonye wese akanjinyorera nukuri ndabona ko Burundi bwanyaganye ndabura ko atabuhungiro gushika n'umengano jewe notuma mfakiri kare sigana nico navuga ati nega mana jewe warinze ko nogiriza ingorane kubera iki iyo ntuma mfakiri kare ariko ibyo byose naragenda gusenga nkabura inyishu
nagenda gusenga nkabura inyishu, nita ngiye mu mashengesho n'Imana ntihagire n'ikintu ivuga kuri jewe, nkabura na kimwe. Nkaza nkatekereza, burya mu nyuma niho twaje tubona mama azana imoto haheze amezi 4, azana imoto. Aje n'imoto, ico gihe twaranezerewe, Mana turavuga ati nukuri urakoze, ubukene bwotuma buhaba, mubwo umuvyeyi wacu ahari. Papa wanje nawe agira aramubona, emwe imipanga iraba imipanga, induru ziraba induru, amacumu, ibiki, baraterana amabuye, uwo mudayimoni ntawe nkeneye mu rugo rwanje, aje kumvumira umuryango, aje kugira ukuntu, nako turavuga ati papa tuza. Mugihe ko tubonye umuvyeyi wacu nta kandi kazi dukwiye gukora, ukaba ushimye naho kumwirukana, nimwe muhava mugende. Urya rero ca turasaba, ico gihe baca baraburana muri sena, bahereye ku mutumba baraburana, kuva ku mutumba twebwe abana nitwe twaciye urubanza kugera muri sentare y'Isozera, turaheza. Urya tubone rero abaremeye kudusaturira, turemeye kubona ko muvyeyi wacu asubiye mu rugo, turavuga ati ubu amahoro agiye kuboneka. Urumva ko ntari ngisubiye kw'ishuri, ca ndavuga ati reka ndondere ubuzima, ko ikibazo kimwe kivuye mu nzira naco. Ngaho ico gihe ca ndategwa n'ingwara. Urabona iya ngwara ya Yobu yari yagwaye, nanje none nagwaye. Ndabura umva iyo ngwara n'abadogiteri bari kuguye ko iyo ngwara ataniyo bari bwabone, ataniyo bari bwavure. Burya ico gihe namazeyo amezi 2 mu bitaro bamvura iyo ngwara. Imfa mpembuka, bushe wumvuga ati sha jewe nukuri ndahuye kw'isi y'abandi, jewe nukuri wotuma ntabara hakiri kare, basotuma haboneka n'umuntu yompa sumu nkagenda ngiye. Urumva ko nari naremerewe nkiri umwana muto, ata bibazo ndagera ku mutwe wanje wo kwakira ibibazo vy'ingorane. Urya rero sinzi kungene mu nyuma nagenze n'ubundi kandi kiyaya, emwe nk'igisagara cose ca Bujumbura ndakimara ndi umukobwa uyu umwe, ngenda nca ahantu mu kiyaya nyene hari umuceri nyene uri kurera wera, ariko aho nciye mbona hagenda hari inzira ibarabara, aho nciye mbona hagenda hari ibarabara, aho nciye mbona hagenda hari ibarabara. Bugingo nyene nagenze ndaruha, numva ijwi rimbwiye ati Emerine subira inyuma wewe ntiharagera kurengana, subira inyuma. Ca ndasubira inyuma, ngiye ca ndaza rero niko guhembuka, ncasanga ndi mu bitaro, bomboni ziri impande yanje, ata kintu na kimwe nzi, bica bigenda uko. Ariko je nagumye ku mugambi w'Imana, ariyo niyo mpamvu naciye mvuga ati vya bintu nuko biriko biragenda, reka mfate umwanzuro wo kubatizwa, reka mfate umwanzuro wo kurondera ibatisimu, nawe nta kintu kizosubira jewe kumpangara. Ca ndavuga ati ubu rero mawe jewe ngira nje kubatizwa, kandi shaka kwiga, sinzi ko wo nkurikiranira ukagenda ku paruwasi ukaraba uko jewe bonyakira. Reka murundi kazi ntivyatevye, naragiye nyene baranyakira, nubwo ivyigwa nasanze bigeze hagati baranyakira ndiga. Maze kwiga n'ubundi kandi intambara ntiyaheze. Reka rero maze kubatizwa ndakwereka, ahubwo mbere n'uwo mwene wacu ntarabivuga, n'uwo mwene wacu niwe yampaye amavuta, niwe yaciye ampa amavuta yo kugira umunezero, ikibazo cose ca ndacibagirwa. Iyo mwene wacu yamaze kubatizwa yarampamagaye ati ngo hano, yari yubatse, nawe uwo mwene wacu yarakunda guhura n'ibibazo, agakorokesha inda, akaba arije ndamuba hafi, akarije ndamugwanirira, kuko ntacyo yari ishoboye gukora. Abandi bararima, nkaca mfata ya mirima yiwe yose nkayijamwo ndi umuntu umwe, nkatera ibijumbu, nkatera imyumbati, nkatera ibiharage, eka vyose akazova mu bitaro asanga imirima yiwe ihari. Burya n'umugabo wiwe twari twarahujije, narabwira ati Izayi dukora iki bofre, dukora iki nkora iki kugira ngo ntuza gucwa n'inzara.
mugabo umukobwa muzima aho yagiye kumbabariza mubona aravuze ati iki ni kigeragezo iyi ntambara ya nyuma ndiko ndagwana kandi ni nayo mperuka. Uyu mukobwa muzima yaravuye mu bitaro, maze kuva mu bitaro rero carampamagara kw'iterefone arambwira ngo eme ngo burya ngo hari umuntu ngo agukeneye ngo yamye akumbaza, umva ari mu yindi ntara. Ca ndavuga ati sawa rero jewe ninava kwiga ndaza kukubarira, kubera narashaka no kwiga ibintu vy'imashini, burya je nari umuntu w'umushakashatsi muri hose. Burya maze kuva kwiga rero sinicaye muhira, ahubwo nagenda nayagirwa no mwiyo mvura ndagenda. Maze kugenda umukobwa muzima sanga nihari umugabo wiwe yagiye gutembera. Ndahita nyene ndicara, umva kwa mwene wanyu bari kwa mwene wanyu bufise umwidegemvye uvuga ati jewe ngaha ni kwa mwene wacu. Yego. Burya maze gushika yaranyakiriye, ndafata ndagenda ndasoroma, urabona ruguru ko umuntu agini utuntu adukuye mu ndimiro, ndagenda gusoroma ibijumbu ndazana ndaharura. Burya rero ndamubaza ati none janti wa muntu wampamagarira arihe? Ngo rindira twavuganye araza kuza. Burya nko mu masaha ya saa moya ariko aregereza mbona araje. Mwene wacu ngo burya ngo hari umuntu ngo agukeneye ngo ngaha. Ngira ndasohoka nsanga ni umuntu w'umuhungu. Arambaza none ni sawa? Tego ni sawa, urakomeye? Ego je ndakomeye. Burya ngo je nanifuza ko wombera umugenzi ngo kubera ngo je mbona ngo na mwene wanyu wameze neza. Jewe ndamubwira ati none ni kubera iki wahisemwo ko jewe no kubera umugenzi? Gweka ngo ni kubera ngo mbona umenga ngo umuryango wanyu ngo umeze neza, ngo na mwene wanyu ngo ngaha ngo ntawarabwira nabi, ngo ahubwo nanje gukora ishaka ngo twokubakana. Urumva ngo nashaka rero ngo mbere umugenzi. Kumbe rero wa mwene wacu hariya yaciye ashavura ararakara. Yewe Gamerine we ibintu byahabereye uwo munsi, mana ntuhabwe icubahiro, warakoze. Umugabo we yagiye gutembera, basha mbona araje ngo Merine ngo jewe ngo shishaka ngo sindagukeneye ngo mu rugo rwanje, ngo sohoka ngo ubu nyene ngo nturara ngaha ngo ugende, ngo jewe ngo ntabasambanye ngo nkeneye ngo mu rugo rwanje. Ndavuga ati Jantine none kubera iki gasha ungize umfashe nabi nkuko kandi uzi n'ivyo je ndiko ndagukorera, kubera iki ufashe nabi nkuko? Burya ntanavuga ata reka nta kundi sinotera induru mwikomine atari iwacu mwiyi ntwaro buhava bangirira nawe ugasanga ndagiye mu gasho, reka nihorere. Ariko wa muhungu twari kumwe byaciye bimubabaza, nuko rero nawe yari ifise nimero y'umugabo wiwe. Bacamuga ati burya rero wizaye wa muhungu we aha mu rugo iwawe hariho induru. Bimeze gute? Bimeze ukuntu. Haheze umwanya mbona wa mugabo wiwe araje aramubwira ati none ni kubera iki mwene wanyu umufashe nabi, ubona ko hariho ibintu agufasha jewe bashikanje batogufasha, kubona bashikanje bagutaye atantu woja kurahura umuriro, kira kintu cyose wikora kuri Emeline, none kumufashe nabi nkuko bizogenda gute? Uzokwikora kuri inde? We ntubona ko ugomba ube nabi hano ku mutumbi wacu? Amazi yakuzanira indimiro wasanga zuzuye, iki wasanga niwari kuraba ntitwamuhemba, none by'ukuri nyene umwereke nabi nkuko? Umukobwa muzima caragara ngo nyambara umugore wawe ngo bivuge ngo je ngo sindamukeneye. Naciye mvuga ati Izayi bofre wanje reka gutera induru nkuko, je wibazo ndabimenyereye, intambara ndazimenyereye. Nukuri iyi ni imigambi ya shetani yari yateguye. Jewe aho bukera ndataha. Burya mushikiwe arandoka azambwira ati burya rero Merine ngo ntusha gutahiza isaha kuko niwagira ikibazo mu nzira uza guhava badufata, kuko bazi yuko wewe waje hino uza kuryama iwanje. Naragiye ndaryama, buke mu gatondo numva bofre araje ngo eme ngo dusubiremo ngo tuje kubihanura ngo twumve uko vyogenda. Burya umukobwa muzima saa 9 saa 10 ikivi yari yagitari yari yahejeje yarimye, nyamba arima kwitoroshi, nyamba arima yagigenza gute sinzi. Asha burya ndamubwira ati Jantine jewe ndatasha, ariko mugabo ibyo ntagize si byiza. Ngo aravuga arantuka. Burya umugabo muzima yaciye ambwira ati hogi ndakuherekeze
induru abo kumva muri ko muratera induru mugo mwe hagati yanyu murafise ibintu muriko murapfa jewe mwase kumbarira navuga ati bof nukuri jewe nta kintu gihari turiko turapfa nawe nabukwe biramubabaza bashike birababaza umuryango barababara burya rero baca baramperekeza ari mushikiwe n'uwo muhungu nyene n'ubundi se wabo mugabo wiwe nanabukwe baramperekeza buke nko masaa 11 12 guco mbona uwa mwene wacu anciyeko agenda nk'ibisi yuzuye basha no muhira sanga umuriro yadometse kuri papa sanga hose yadometse badata wacu bose sanga mezuko ngire ndataha burya nshitse mbona batoye umupanga niwe yatoye uwo mwene wacu amaze kuwutora mbona agiye gukarisha sinzi ko ikarisha murizi mbona agiye gukarisha na mama wanje yarihetse umwuzukuru wiwe mbona nawe nagiye gukarisha mugo ku buzima bwanje sinkunda induru kuko je umutima wanje wamaze kwakira ibigeragezo ntabwo nagize ubwoba narahise ncanicara mu rugo wa mwene wacu mbona aje hejuru yanje ngo ubu rero ubu ngo ndakwica ngo papa yakumaye ngo ndakwica ngo uramusurara mu kaburi ngo je ndakwica ndahora ndahaguruka nigira mu nzu ngiye mu nzu y'umukobwa muzima aca sangayo amaze kunsangayo rero ca turagwana burya afata wa mupanga aje kuwuntema kene ngaha ca ndawuboroka ndawufatira hejuru bica biranka kabunshikanako afata agakero sinzi ko mukazi agakero kamwe gaca ivyatsi nk'uko nako nyene agakura aho kari kamanitse nk'ubwo ariko arakanshishako nako nyene ca ndakaboroka ndagata burya rero nanje aho no mwitanze ngo ndiko ndatora umupanga nyene ngo ngire nko kuko nanje numva ko namaze kurengerwa burya sokuru wacu acaraza gutabara amaze gutabara nta jambo nari nkikise novuga nta n'ikintu na kimwe uwo musi naraye hanze imisi 2 ndara hanze kandi hari mu kwa kanega imvura igwa nta kintu na kimwe nkoza mu nda nta na kimwe ndahangayika ndasubira gushika mvuga ati jewe uburengera ngende mu gisagara vyanka vyakunda jewe nzotuma mfira mu gisagara baze bumve ko naguye mu gisagara mugabo jewe ndafashe umwanzuro uko utazosubira kuba ngaha muhira jewe ndagiye Imana nizombona urumva ko nari namaze kubatizwa nari namaze gukomezwa byose nari nahejeje benshi ndafata impanzo mvuga ati jewe aha ndagiye no muhira ntibigeze bamenya uko ngene nagiye kumva ko nari narengewe kandi jewe ndakubwire umunsi wa mbere ikirenge canje niwo munsi cyatangwe guhunyura mu gisagara ca Bujumbura sinarinze ahantu ngiye sinarinze hariho sinarinze aho shikira gusa nari mfise itike sinarinze aho shikira reka ndakwereka Imana yanje kugira ngo byose ibiroranye ibitware ku murongo umunsi manuka i Bujumbura nashikiye kuri Kotebu shikiye kuri Kotebu njanduruka imodoka ndavuga ati ndegabasha aha anjahe ngendahe ndafise ivarizi y'impuzu njahe bigenda gute none jewe aha hantu ko mpunzi ntambara ziri muhira ubundi ho hahantu bamaye ibobo ntibangirira nabi ntibansambanya usange ndiko ndatwara inda y'indaro ntipfuje none bigenda gute candifata kwitama ngiruko ndicara nyene ndatekereza kubera nashitse Bujumbura saa 8 saa 9 saa 10 saa 11 saa 1 saa 2 saa 3 nicaye hahandi goma bancako burya umuntu umupapa araho yataha mu gihosha niwe yanciyeko ahantu ndari karatavuye ku kazi acara hagarika imodoka arambaza ngo dada nanje ati ni sawa ego ni sawa umeze neza nuko navuze mu kirundi cyumvikana tuya jewe ntabwo meze neza arambwa ati none habaye iki kuri ngaho ca ndamwidonda navuga ati burya rero jewe ikibazo fise ikibazo kiniki muhira nagwanye intambara zinizi none reje narenge wa musoza agira ku birenge narengewe papa yantaye mama yantaye umuryango wantaye nta numwe fise jewe yo mvuga ati akira Emerine toraka nta numwe yo mpindaro ahaje manutse ni Bujumbura
aho i Bujumbura n'ubwa mbere ndahaje ndinze ndahashika maze iminsi ndara mu gahinga aho rero n'inzara mu nda iriko iragira ngira ncikana buryo umupapa nyambara umupasitori nyambara uw'Imana yari yarungitse jewe sindabizi niwe yaciye ambwira ati none kumenga urashonje yego jewe urya ndashonje ti maze iminsi 3 jewe atakintu na kimwe ndiko ndashira ku munwa numva ngira ncikana umugabo muzima yaciye agenda acaramfatira nyene restaurant yarangaburiye yarampaye indya nyene z'ibihumbi 200 cambwa ati burya ni waheza gufungura ucuze ndagutahane muhira dutahe nturare mwibarabara kugira ngo bamayibo bakugirire nabi ucuza dutahe muhira arahejeje wa papa acaranyuriza imodoka turatana mu Gihosha dutashe ndaguma kwezi kwa mbere ukwa kabiri acambwa ati burya rero aha icyo mbona nahi naragufashije kandi icyo mbona no gukorera jewe ngoma ndagushire ku kazi kandi ako kazi ndagushizeko kuza ari kwitera intambwe kugira ngo ubu buzima we buragaruka ndabona ko wahangayitse ndabona ko byagenze ubuzima wewe bwabaye nabi uwo mupasitori yaranzanye ku kazi na inshuti yanje nukuri intambwe y'Imana ingejeje ku isahani uyu mwanya bose bariko baranyumva nukuri jewe ndashima Uwiteka ndizira ko ibindi byose bizoza mu nyuma ariko ubuzima ubu ni bwose akabiri ni kose nukuri ndashima burya maze gushika aho hantu natanguye gukorera amafaranga ibihumbi 10 ku kwezi ari byo mpembwa ndakora kwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri kwezi kwa gatatu kwezi kwa kane buryo uwo mumama ico twapfuwe naco ni iki buryo je ndakubonye ko ingeso mbi bivanye n'ibibazo naciyemo cankwepa uwo mumama nawe yari maraya yaragenda akararayo cyangwa ataraye akazana abagabo mu nzu kandi yari shambere na saro akazana abamama umugabo mu nzu cyangwa ugasanga nyene yiriwe hariya nanje nkavuga ati Mana jewe nukuri ibintu byose je nagiye mpunga byose biracari imbere yanje none ni kubera iki jewe nahunge ahantu nkambona ibyo ndiko ndahunga byose ngenda ndabisanga ngaha bizogenda gute bizoherera hehe gushika nukuri je ndavuga ati Mana jewe nukuri jewe narambiwe n'ibibazo sindi bushubira muhira nta tike noronke ntahana nta na kimwe none je bigenda nukuri jewe naganyiye umuntu w'umumama nkuko nyene kandi burya jewe aho ntomboreje jewe abantu bagenda bankunda kubera iki ukungene nimereye bagenda bankunda kubera jewe sinzi kuja hejuru iyo ngiye hejuru ncane ibuka ibibazo naciye nkavuga ati none ninagenda hejuru bya bintu navyo bizogenda gute cyangwa rero uko ndahakora maze kuhakora ndonguruza icyizere nagize nanje ubwana bwari bukiri mu mutwe ubu ndiko ndicuza mu nyuma ubwana bwari bukiri mu mutwe buryo mu mama nakora w'umumizirima umugabo we yari hanze muri Amerika aragira yaho rero amwimura amutwara kuba muri Amerika arambwa ati Emerine ngo tujane muri Amerika uri umukozi mwiza undabira abantu ndanka oya jewe naje ntaseza abavyeyi sinogenda nukuri nimwigire umugisha rero ucunsice uko ariko mugabo ntivyari mu nteguro y'Imana nta Imana ntiyari yabiteguye burya ndahindura kandi kazi hinduye akandi kazi ubuzima mbona kabiri karagarutse mbona nyene agataye karase kugaruka ndavuga ati cyo narondera niki twatubazo tumwe ndatangwa kutwibagira ariko mugabo nagumye ngiriye inzigo mwene wacu nagumye ngiriye ishari mwene wacu nagumye numva ko uramurekurira umukuru mu mutima nagumye numva ko mu mutima jewe mfise ikibuye kindemereye kugisha rya mwene wacu burya haje haza umuntu w'umumama anturuka inyuma arambwira ati dada ngo hano basha arampamagara none wewe ufise ikibazo kiye sindamuzi ndavuga ati burya jewe ndafise ikibazo ngo burya we nta muntu wowe yagukoreye ikintu uranka kumuharira
ndabanza ndihagaraka ngo jewe nta muntu nase guha imbabazi. Hariho umuntu wowe wase kuha imbabazi kandi utamuhaye imbabazi iherezo ryabyo wowe uzobibona, uzoguma uri mu ntambara uko nyene ntizizigira zihera. Ndavyumva navuze cyane namwidonda ndamuga ati burya rero jewe shaka je ndashaka komba muzi ntambara, ndashaka komba neza nk'abakobwa nk'abandi, ndashaka komba nk'umukobwa nyene yidegembye nyene avuga ati jewe ubu nta ngorane. Burya rero jewe cyari kindemereye niki mwene wacu kunuku byarase ko no muharira, byarase uko byogenda jewe ndumva ndamwumvamo nabi gushika numva umenga ahubwo nzotuma ndamuhamagara ko no muha ibimwica. Ariko ndavuga ati basi uwo mama nawe yambwiye ati oya gezaho muharire uko nyene muharire kandi ukamara kumuharira imbere yawe ni heza cyane, ni heza cyane. Ujya wa mama ko yakabimbwiye nuko nyene byagenze ni byinshi kweri. Katugezaho niyo ntahira kwiye waraciye mu ntambara idasanzwe. Reka dushimire Imana yo yakubaye hafi itigeze gutererana, iravuga ati uko byogenda kose turi kumwe kandi uzoba amahoro. Kandi reka dushimire Imana ko nawe ubushima Imana, kandi dushimire Imana no kubizoba ko azoba ari vyiza kubera Imana. Reka dushimire niragira Emerinde ko nawe dusangije, nawe ushaka ko waraciye muri byinshi ufise nawe udusangiza, utwakure kuri nimero ubona kuri bio kugira ngo ushobore nawe kugira icyo ubwiye abantu, mbese kikanabaremesha kikanabakomeza bakabona ko ibibazo barimo atari bonyene, ko ibibazo biri hose, kandi ko inyuma y'imvura nyinshi izuba riraka, kandi ko inyuma y'ijoro rigirabura cyane buraca. Mu buhinga bwa kamera turi kumwe na Pasi Pro abikora neza. Reka tumubwiye turagushimiye cyane coup de chapeau. Yari Bella Shaka mu kiganiro Intahe, turi kumwe na Emeline Niragira. Turabakunda cyane. Roy TV weekend. Bye bye. Murakoze. Mutangwa muri Roy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Tutarabona uterekwa no kuramba. Ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga.